Ujana akagaye karimo mana. We ngoja kwanza tutamureta bro. Akagaye karimo. No oya none suri ni nturangimereye uko nza tubiheze. Sawa. Malove akagaye karimo. Sasa we asira zako se tuwepunguza. Ododo. Kubona sio yabishize kumugaragara. Ibyo bintu by'amamedia byadusingeneza. Oya sasa ngoja. Umviriza gikuru si media kwanza gikuru niki yawe. Ibyo ni iby'iwanyu kumenya je wagaciro ndakazi kiwanje. Ibyo ni iby'iwanyu. Sio yagiye kuvuga ngo je akansuzuguza jewe. Umviriza mama. Wewe uvaje fatana nabe bagore. Ngoja kwanza mimi nimulete sasa. Una hasira za nini? Wewe unataka nakutayenga kugira bihere induru zihere. Sasa wewe ngoja sasa nikajimuletee mimi. Dodo. Njoo kwanza dodo. Dodo. Bwana mkuu ashafuta muliongea mimi. Nitiwe kumenya. Nitiwe kumenya. Nichemeza kila hali. Nitiwe kumenya. Basi wako kibasi. Mundira basi na 10 minutes basi umwumvirize. Joni byiwa. Sisi umwumvirize basi 10 minutes. Sasa wanasubiri. Narigize ngo ndakwirukana. Ngoja kwanza ngoja nini? Cameraman. Nianze kazi. Ariko rero ndakubwire bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na mweneyo. Nagenda kubwire ndinze jewe nja ngaha kuri kamera nkavuga ibi bintu byose. Egura kubitwa ariko haragera igihe uvuga ati ni finale birasi. None kino ikintu cyo kuza kugutora kugira ngo usubire muhira wowe ntacyo gikubwiye. Ibyo ni ibyiwe kumenya namanza agenda heze nande. Numwe warezi gufa kwanza amavyi wanje na bimanza kwinjira mu muryango kuko nigiye nazanga muri urugo rwa papa na mama namanje nanje ndabicisha mu muryango none je ndigenga sinigaba Mugabo urumva gikuru kwanza kwemwe ivyari ibindi vyotungana ngo baheze kwanza hama nanje agaruke tubiheze n'umuryango wiwanje sasa we unataka baba Marize yaje bari sishayisha biheze ndabizi ko nibarabiheze ari karabesha. Yes bakunzi ba Ashali TV murameze neza murakomeye Elmalove muri umutari bukigwanyo ndameze fresh ndashima Imana kandi nguma ncayiga no kugira ngo ndayuko ibintu bimera neza so nkuko mubibona ndi kumwe na Fisto ndetse na Dodo musanzwe muzi neza yuko bafitaniye amakimbirane mu rugo rwabo ndetse nibindi byinshi cyane bitandukanye mwagiye murumva uno munsi Fisto yambwiye iti we wa musore we ni wabitanguje no watanguye kubishira kunshira ibintu byanje ku karubanda ndakeneye neza ko wowe nyene wavuze yuko uzobirangiza uze ndakwereke ndaguha umuco ndetse mu muco n'abantu bariko barantuka yuko je no wandi umugabo w'ikigaba cyangwa umugabo ayanka umugore wiwe je mbeshutse neze izina ryanje ndetse n'ubushinga nahe bwanje navuga teka je nta kibazo je murabizi neza nkanaje bari content manironkeye ebana nikasema cyane kujina Fisto sivyo acha kwanza nimsalimie kwanza Fisto kwanza na wala musara bariko baradukurikira Fisto wasalimie basi leo usinipige ndababaye wewe salimia kwanza but mimi sikwambia kama unaumia baramusa kwanza ba Mbari babanye bavuga ko je meze nabe ari umugore wanje ameze nabe ubona ko nshitsi wabo atangiye kuno kuvuga ati ngo ndashaka no kuvugana nanje ibe bishayisha bari kwa nyuma ya kamera bishayisha So mimi naona hataki kusema lakini Dodo ni aje nasema fresh hizi unasirikana hizi fresh wala yuko nyuma none iwacu baranyoroye unanisirikia mimi aya we nta ngorane dufitaniye vrema sasa Dodo anya jewe ndakeka jewe Fisto yarambwiye ati amakibirane je yaje n'umugore wanje nta na hamwe bihuriye n'ivyari sawa sasa aliamua kunambia hivi twende pamoja je ndamwibarize nayo wumva ko ndakine ko asubira mu rugo umeona Fisto mimi sikusemei umugore wawe murazi na mama mwashwanye sasa mimi nilikuja tu kama mshindikizaji umeona mshindikizaji mjiongelee mwe wawili yaishe hapa ni muda wenu mimi sisemi tena kitu ndishwana n'umugore wanje sishwana nisogee nyuma kwanza uonge unamuona kwanza mu macho sishwana umugabo adafura umugore nuwa udafura umugore wawe nubu mukunda warambore jigufa
aha rero uragarutse je mu maso yiwanje ngo nushwana mu biki ukuriyeza ko abantu bariko barakubona ngaha kuri kamera ngo nushwana wewe mbega uribuka ibyo wakoreye urya muhungu uravyibuka wa mugenzi wanje urarosa ivyo umbwira umva ndakubwire jewe nahoza niki jewe ndi ngaha kubavyeyi Dodo please kwa biragusha birakuraba yo mukama ba journaliste mu vyumve je twubahana sinkeneye ivyo wankoreye byaramaze sishaka ko bisubira Dodo mviriza bagabanya kwanza ijwi tuganire buke nk'abantu bakuze hapana kusema sana hivyo sawa kama bwana alikuja hapa ni jumu muyamalize so ni jumu yamalize bari cyuragiye hajya uramporeje igufa navuye hajya abavyeyi bambwira ati mwana ahubwo wari waraboze bakanjana no kwa muga ahubwo wewe je je nimba udashaka ko niyawuranye musaza sikia kwanza icumoye niki icumoye kabwi wari wiyamaze kuyihangana kubw'umuntu umwe niyo cyatumye ucugenda we manzi ugenda uhezanye nuriya umanze kwanza muhezanye hamuzi imbere yiwanje je sinkeneye ikibazo ni yaje ugende mu biheze muri babiri yitwa yuko mwagendana kuva na kera mukavuga ngo twagendana gute n'umugenzi wanje bisanzwe nkuko nawe ufise abagenzi bisanzwe musomana kwe gusomana n'ibintu bisanzwe ni nkuko nosoma journaliste ndamukumbura usoma we ngoje umviriza jana abwiye twumvikana bakoze bashariti je sinzi impamvu banza muri bino nimba umviriza kamuri kuja mufujo ngoja kwanza reka gutwenga ibintu birakomeye sawa umviriza none birakomeye that's when umviriza impamvu nakuzanye ngaha nashaka ko yadushire ukuri kumugaragaro none sivyo mugose gutera induru wowe unatashe mama natamupigane tena oya sinamukubita kubera impamvu agumashasha acyagumazana ujya muhungu kabwe muzana ngaha turi nivyo turimo oya siyo hivyo sawa ariko rege nababwiye dushaka ko twumvikana ibintu bice mu muco so ibintu bije mu muco twumvikane kandi bitarenze induru mpaka umuntu ashiye na hariya hose yumve ko hari induru ngaha tuelewane dodo mviriza sawa twumvikana ubwire basi umugabo n'imiburi ikibazo gihari si yisubira kagasaba ikigongwe umusikiye jewe nisubirako mu biki sishobora kwisubira mvuga wenyene yisubireko we yamvunye igufa mvuga wenyene yisubireko nubu ndabasubemo bantu muri ko muraraba iyi video jensi ndiko ndabaye jewe umugabo yaramboreje igufa kandi sishobora kwinjira mu rugo rwiwiwe subirayo gukora iki aha muhira mbayeho neza nta kintu na kimwe banyima nta kintu na kimwe mbura mu buzima jeha ko noborezwe igufa nofuma nangara nkaja mwibarabara ahandi hako asubira kuri uyu mugabo dodo ndabigusubiriyemwo kuja mu rugo gusubira iwanje uzosubirayo jewe sinzosubirayo manzi ugende muhezanye nujya waboreje igufa nka jewe none man umviriza dushire hanze byose umviriza ubundi byaramaze gushirwa hanze umviriza baramaze no umviriza dodo tufanye ibiti biko professionnel turi imbere ya kamera turi imbere y'ikiganiro sio fuji amabanga y'urugo nibayashira hanze mukanya wemeye kwaja hanze aragiye hanze mwa bitumye je nari nashatse igihe je wambara jigufa sinziha kabko ari wihanga utamagaye amateleviziyo sinzihanga kabko ari wihanga kubwira naje no kwitwara kubera ari Smith kwitwara bakanunganiza gateka kumuvyeyi asa umviriza rero fisto genda mumvirije neza sivyo kumagana tuyage tuganire banza umvirize kwanza jewe opinion yiwanje genda ndavyumva genda mumvirije neza avuga ati gikuru kwanza mubanze kwanza muheze ingorane yari wakubise ukagira nayo avuze ati banze kwanza urangiza ikibazo cyari umutunganiriza ivyiwe hama ibintu vyanyu bikomeza bro ndabivuze kandi ndabivuze yumvise ndabivuze kandi aravyumva sivyo jewe arabiza amajonara ngaha iwabo sivyo imvura ikagwa sivyo mukumerekeza aho singuyo yarandeza ngaho kwibarabara sinage wowe bivuye kuva ngaha gushika mu Kamenge urumva ariko uno munsi akanga ngo nitwosubirana ngo kubera ari nigiki ari nindi wanje sivyo ahubwo tugiye guhigura
Sikia sasa. Uri kuya kumba musama ufuna unatia tena na mabibi. jewe umva icyo shaka n'umugore wanje gusubira mu rugo umva ambwiye ngo ko subira mu rugo rwiwawe mutamanje guhezanya nurya ndakurahiye Imana irabyumva akwashaka ibibazo sindiko ndakubesha Imana irabyumva bakozi ba TV je rubanza rurananiye sikia sasa umviriza Ali ace hejuru nce hasi ace hasi nce hejuru nitwahura sasa unaenda wapi njoo kwanza nawe Fisto sima ajabu wae bakunzi ba TV je vuma runo rubanza banzanyemo rurananiye jewe nabaye umutade bukigwa kenshi ntunganya byinshi no munsi wala je biranari kandi ngiye kuye byo gutunganya ibintu by'abandi dodo sikane kwambiye sawa hajya gikuru urugo nibanga rikomeye ndibaza urabizi kandi nibanga nikoreye mwebwe ntayo mwokwikorera rero mu bisanzwe y'urugo rukunaniye uraruheba kuko nitwaremewe gukubitwa nitwaremwe kugirirwa nabi twaremewe kugira iki nimba ndose uwo mugabo tuvyumva kumwe ngende nubake amahoro nanje ndamuha amahoro apana kuko muca mufata abagore bose ukamenga ninka ukwitwa ijoro n'umurango mama wanje ndavuga ati garuka mu rugo base tuyongeye yayishe manzureke journalist jewe sindiko ndahahamukira ngo ibiki ngo hari yaramukubise ngo yaragize uku ariko kugateka kazina muntu ubonye ukuntu yamugize vraiment si byo kwihanganira ari jewe asha je sindiko ndababesha bari mu mimba Jesi ndabango n'umugabo wanje sindamuvugira ni nkuko yari kumena jewe amaso nanje nkaja kwitwara kuko umuntu n'umuntu sawa we yagukubise kenshi sivyo yakwabaje kenshi ariko yavuze ati je nkeneye ko tubiganira bikarangira ugasubira mu rugo sawa kandi arinda za kukwirondera oya je urinze ubona ndakoro ya mosozi mbambabaye cyane jewe umugabo wanje yaramba basi vuga je ndabereke mu mugongo murabe vuga nkuri muzu ndabereke murabe inkovu ufise ku mubiri tutowe atanubi apana byanguwo mane oya ivyo nitubirekure byo kuraba ingene umeze imbere y'amakamera ni kwa nyene no bibereka kuko umubiri wanje ubona umugabo wiwanje sivyo ariko rero ndakubwire bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na mweneyo nagenda kubwire ndinze jewe nja ngaha kuri kamera nkavuga ibi bintu byose egura kubitwa ariko haragera igihe uvuga ati ni finale birasi none kino ikintu cyo kuza kugutora kugira ngo usubire muhira wowe ntacyo yikubwiye ibyo nivyiwe kumenya namanza agenda heze nande numwe warezi gufa kwanza vyiwanje na bimanza kwinjira mu muryango kuko nigiye nazanga muri uru rugo rwa papa na mama namanje nanje ndabicisha mu muryango none je ndigenga sinigaba umugabo urumva agiye kuri kwanza kwemwe ivyari ibindi vyotungana ngo baheze kwanza hama nanje agaruke tubiheze n'umuryango wiwanje sawe yari unataka baba Marize yaje bari bishayisha biheze ndabizi ko nibarabiheze ari karabesha Mwivyo nabyo byo kwisarisha ngo nivyiwe kumenya namanza agende kuvuza uwo yishe hariya akunze ba TV urugamba ni goroshe kandi ni ibintu bikomeye cyane barako neza je birase ko ndabahuza birase ko bahuza intambara yabaye intambara umutipa wogira ngo bigene neza ahise yigomora arigire namwe mwabibonye kandi nivyo ari byo kugira ngo dodanyemereye ko agaza mu kiganiro narinze guca hirya no hino kugira ngo ankundire sawa ariko kandi ndashaka kumenya ikintu kimwe cyonyene je vuga ngo mamvuga Fisto yisubiyeko sivyo Fisto yisubiyeko ndazi ngira ngo yamugete je ni gambere ngiye kumukuri wabo ndamusubize mu rugo kuva twakabana ni gambere urumva no kuvuga n'ikintu gikuru cyane akoze umviririza ndakubwire journaliste sinorinda kuvuga amajambo menshi igihe jewe twabana yasanga hanyene na amajambo menshi nkeneye kuvuga yasanga hanyene mu gihe rero yakoceje namanze kwanza menya agaciro k'umugore icari ico amanze yiga ingene bafata umugore amenye ko umugore ataramahiri ya misi yose adida misi yose namanze amenya agaciro k'umuntu yani hivi ndio nataka sasa hama solution izo bihe rero solution final amaze kubona ko
no bivuga gute amaze kubona agaciro k'umugore mbo yihanure wenyene aza ati nihanuye ese sari kwana kucha kasbiga n'amafrashe yiwe nk'ubu nogenda agasura kumvunira igufa reka share none kizo yikwemeza ni iki umugabo wanje mwe muramuzi none kizo kwemeza ati ave mwe muramuzi ntawo muzi ni jewe ndamuzi kuko twabanye imyaka myinshi none niyo mama maji kizo kwemeza ati vraiment koko yisubiye ko niki nzobibona none nzobari karabivugira imbere y'umuryango rega nzohamagara umuryango yani apangara napanda na shu none ni mu muji ndakese Jesu ko zibashari TV je urubanza rwanzera ko birananiye ko darutunganya ariko kandi ni maombi tu kwe ururugo nabonye ngo nyijuru uru ni maombi kweli jewe reka nitahire wako bintu vyanse reka nitahire ariko kandi mwibuke gukora subscribe ku bantu badukurikirana kandi murakoze cyane kwa mwari banye natwe ibindi yukurikira ni Mungu tu dodo ebana punguza basi asira sivyo punguza asira umugabo n'umugabo none gashaho erega nta rugo na rumwe rutekanye ingo zose zubakiye kumawo wowe udahuye nibuzo uhura nibindi rero nta uri kurahungira ego naho mungiye kandi naho ngiye ariko umuntu wese atahura agaciro kwa mugenzi we nivyo vyiza sawa sasa lakini mumaliza kwanza matatizo rega izija kwa mahembe nizibana yani zikishi tu lazima paku vyane vyiwe je tuzobirangiza ndafise yo tuzobirangiriza ariko je nafise kumfata nabi ukamenga je ndinga bariko bararagira ubu ninka nibakiziragiza inkoni barabembereza cameraman tujendee kweli mimi hapa na sia leo nimeishiwa twende dodo twende tai aenda